hama kukijanye no kuresha hari ibintu bashamutazi ngabahungu mu gisagara ca Bujumbura cyangwa mu Burundi bwose buzima ndagusabe urumva le cœur d'Afrique là nimuze mutinye ko twaga umukobwa abe muremure abe mugufi abavyibushe abavyonze abise le derrière nka bamwe birabasha ntuzutinya umukobwa yamaze kuja mu jisho ryawe mon frère Jaco kandi ntugende uvuga ati mufuko wanje urabayabaye ngo ndakenye umukobwa mwiza nico bisigura ngo aratunze basha eka nukuri kandi umukobwa benshi bakunze kuvuga ati umukobwa afite iPhone cyangwa umukobwa afite imodoka tumutinye no kandi hajye bagukeneye gusa muragenda bivuga mana yanje aburi inzira bicisha mwo gose so rero wowe ntuze witinye kandi ntuze wigaye ikintu cyashaka kubabwiye ntimuze mwigaye uko ndafise umugenzi yabonye umukobwa hano mu gisagara nashimye kugira publicité onyavura mu mome mwiza ico yakoze no kumuraba umukobwa nawe yamushimye bakubita ikintu c'ikirogare umva discussion yari mu kirogare umva TV ya TV hein yari discussion ma WhatsApp tu umva yari message par regard umukobwa umaze kubona umukobwa yakuravye hajya bayagushimye kandi si misi yose je ndakunda gufixa abantu nzinda mugarukana ku murongo hari umukobwa avuga ati umviriza ibintu kurambwira nshaka kuvyasume no se kukubwira urashobora kuba ari mu telefone imbere yo kuja kuri date ubanza kubaza ngo nze gufungura ikifungura ivyo ufungura kandi urazinga onye nukuri iyo kategori yabo bantu abantu usanga baje no gukomanda n'ibintu binazimvye voilà ngajaragwa jejeragwa cha kubitajare hama pizza mon frère wabo ntaragwa mugabo je umwanya umwe ndabitahora reka ngira usanga bafise ikirarane c'inzara mugabo hasi niyo nzara uje guhombesha umwana w'umuntu biragoye mugabo nyene hari ibintu ravye mukavuga ati quand kandi rero kandi n'abantu bahura n'abantu nk'abagace bazuka abantu bose ko bameze nibo umuntu yaba par exemple reka mvuga iwacu kumutakura abakoka kumutakura siko bimeze en fait ubusa nk'umuntu nyene ariko yicara non seulement réputation yiwe ariko na réputation y'ahantu ba ni vyiza yuko contre kumutakura ndazi y'abakobwa beza nk'uyu mana jewe na benshi bafite oya ariko niyuba jewe mvuka rukuru nize kuri EP école uvuze gukunda ni ibintu bibiri bitandukanye attirez-moi l'attention mon cœur battre comme ça afise tuja muri vie privée mugabo la nibaza bica bingora kugira kuko icambere jewe si ibintu vya apparence vraiment si sindabitena nawe uja mu bagenzi bandi urize gusangamo abagufi barebare abirabura abavyibushe cane abonze cane abacumbagira bari amputé abatabona urumva mfise abagenzi nyene bose nukuvuga ndakunda umuntu w'ubuntu nukuvuga nimba ari umuntu w'ubuntu jewe afise umutima ibindi navyo vy'amarelation la njamba lost ntumbaze mugabo tuje mu rukundo rwa ndakunda umuntu ni bo tugendere yes of course ini Marengo Media murabona imbere za kamera abigeme beza umwe yambaye sinzi ko nkugiye muri tizi undi urabona ariko yashajije umuntu avuye ku rubanza ariko murabona abada kuri Tanganyika akayimaje gasa neza of course ni Sida Silva ndi kumwe nabigeme babiri ni Miss Doxy undi ni Miss Ami Beraka ndi kumwe na Miss gusa guys ahantu ko madukwirikirana turi kumwe na Miss gusa hariya atwaga dukoreye mu bwato umwarabutinya so ikintu tugiye kuganira rese ikindi hariya tugiye kuganira ni gute okay turaza kuza ikintu tugiye kuganira rese ikindi gute kuko hari abantu bumvise umwana wo mu Giti babatinya bakabura n'ingene babaresha ariko kandi hari n'ukungene kandi abana bo mu Giti nabo niyo bakunze umuntu novuga ngo atari wo mu Giti badafise bahurira bibagora uburyo bashobora guhura
ari nje tugiye kuganira umwana wo mu Giti umwana wo mwiste muri quartier ho hari umuntu je yambwiye ati je 5 arankwiye ku munsi utujani twa senkani agasukari ka desa n'udutumbura hari unare avuga ata ni buri ni 50000 Miss Ami Beraka ndaguikaze kuri Marengo Media. Urakoze cyane kumikaze kuri Marengo Media ndakuramutse meze neza uraberewe frame urakoze cyane mwaje kukayaga uyu mwaka mutangoye neza. Bon ni byiza cyane gufata akanya kawe ukicara ukimvira yene ubuzima ugapanga ibindi ugapangura habigiye muri ibyo by'ubuzima ko twebwe ari twiduhangayika cyane mwe kumwa murindiye abantu mugenda baravyubatse oya biravanusha ko arahuye nabo n'abarondera abavyubatse ariko nuvuga yuko hari abandi barondera. Miss Doxin Kada kuramutse sisi nje kumeze neza nogere ndamutsa bariko baradukurikirana meze neza cyane imbere yuko batangura ikigane bakigeza kure bamaze bageye subscribe cyambere na share na na share nyimba gishika muri Kongo ko muri Kongo twe twabona hajya ni hafi cyane kwa Chisekedi voilà maturabire ditabara voilà ari hande yacu kwete Yesu meze neza ariko nawe ego meze neza mwana uvuga mwa like sinze kukiyaga besho rakubona ku masanamu of course nanu asa neza mwiyumva gute iri ku mazi yumva gute uretse kateye ubwoba kuko hari ibikoko hajyanye biko biraturaba bidutinza ati mwihende muze gatonya turabanywa uramaze ko gatanganyika oya ndatinya Beraka nturayoga wona tanganyika uroga no piscine saba kuko aha anye biragoye kuko urazi yuko nkubu onye abana mu Giti nkubu oya so kuvuga ngo abana mu Giti ati imvu muramaze guhura n'imvu abantu baba mu Kajaga na imvu hipopotame bamaze abantu bakajaga na Nyabugete nibo bazi ikibazo cyo gutaha neza iyo kuko mwijoro ziraduga sana nabo bavuga ko ari security mbwa ziraduga sana. Okay biragoye that's right. Twavuze cyo tugiye kuganira gute abana bo mu Giti n'abana bo mwisite umuntu yo barisha canke yo bashimye umuntu babigenza gute turaheri wawe umwana abana bo mu Giti babarisha gute ko nshize abana bo mu Giti bazi kwero none umaze kuvuga ngo tanganyika nuroga abana mu barazanya ugete zande babigoye ku ruhande rwanje ariko sinovugira abana bo mu Giti. Okay tuzakuvuga bose ntaco kuvyamwe ntaco mugabo je ngo baduhagare ngaho hano uko nakuze wavuka inavuke ngaho Bujumbura ya navuka ukurire Bujumbura kandi ndacafise abavyeyi bose naco badakora bavuga ati dose arafunga mu gitondo urasi bicaye arije ndabishatse ariko umuvyeyi arabidusigira nakableba katabonese ntuntu bleba harageze igihe tuvuga ati reka bleba tuyireke gatonya kwege nirazimba kuko ico nabonye coco mfatiye ku bavyeyi banje uko nakuze navuga ati de une année gushika muri 15 ans harabaye différence de 15 ans gushika muri 20 ans harabaye différence de 20 ans gushika ku myaka ngezeko naho nyene ariyo différence so rero niyo mpamvu vuga ni naragerageje kubaho ubuzima bwose bubaho kupagasa n'amafaranga kuyarondera gutigita voilà gutigita urondera ivyunguka ashi ivyunguka vraiment atari noti ntuyaga n'ukuri atari ivyunguka nituyaga agwa ari kutesha umanya umuntu kandi uravye neza mu Burundi leta yarabivuze nta kazi gahari ariko kazi mwe muzoga creya kore turi muri generation zo creya mboje ndavuga yuko wewe na uri kuravyanka twovuga ko gusha muri kategori maze ko atamusi usibicara kucyanya Beraka nawe Beraka novuga kuko buzima bwose aranabuze nyirabaza mutanga no munsi ibera he mutakura we reka okay reka duhere kwa Beraka mumera Beraka niyo duhedera uwo yavuze ko atamusi adasibicaye kerace avyigirishije naho kasimba era ndiri promote wowe bira icayi ni obligation keshi nawe ni nka dogs bitagishase n'utakinywa canke abantu twibera hariya je nibera mu mirango ntutugowe oye no vyivya yanatubwiye bon ikintu cicaye honyene ndi umuntu atanucaye mu gitondo ariko ego wawe uyu mwana mu Giti ngatangara umuntu atamwicaye mu gitondo bon ni kuko ushaka gusanga midi nkavuga bon midi vyanza kurya utuntu tukenya canke bon nsi cane muganda yifise mugasi kuvuga ko vyavuye gufungura
bon ndasa amasaha nyene fungurira mugabo hari ivyo mfungura hari ivyo ntafungura muga nyene bamwisite Mbo. Ubujere kintu ngomba nkore ndabona afite tunfusha ko yanatangata ntwa estoma. Ubujere kintu ngomba nkore wanashimaje ngo mandike kubaza. Wowe mubaze buriya babayeho gute nabazo kwaza namwe mubayeho gute. Hamasheza kuri point yacu hariya umwe babaresha gute hariya mu quartier wanyu namwe hari wanyu babaresha gute. Sawa. Ivyo bibazo Malengo Media sinzi yuko baje kudusanga kuri Tanganyika swat turashaka kubandanya n'ikibazo kuko nanje ndaza gufatira ku bagenzi banje ndetse basi nabona gerageje kurorera niko novuga mu kirundi ciza kwitegereza cyane kandi twese ntuba ku makategori amwe bivanye n'ubuzi abavyeyi bakora canke bivanye n'ishaka ry'abantu bamwe uko hari abantu jema nzi kubwe wanje kandi twiganye bavuga ati ko target yanje ni kuba rich umwana tunze kunda luxe ndakunda luxe definition yiwe ni j'aime le luxe ata luxe harura rumva yuko acafuye nta buzima voilà so rero hariyo gituma ndakubajije ko bugwa estoma niko yanaje ihora inshikira nerekeregeje kumara sometimes barafata singwica ariko ndabihogerata mu nyuma mugani kugira amenyereze estoma yanje du yacigira ama répercussions tangura kubabara. Bon, pour être clair, estoma naigwaye kwanza kera ahubwo nakize ndamaze ikintu cameza ngana ata crise et tout rero nibaza ko it's fine. Tusha kwandanya. Ego hama nta difference umwana mwe twese turabarundi kazi baje. Bon, sintaze guduteranya twese turabarundi kazi. Kandi jewe sinza kuvugira ikintu novuga mu Kinindo. Sishobora kuvugira abana mu Kinindo kuko bakubwiye abana bo mu Giti umva kiriri umva gasekebuye umva Mutanga sha Mutanga ntaco mvuze ariko reka imere nk'uko dressa gatonya kandi novuga nangagara naho gagara dufatiye ngo ama quartier ivyo onye bira twoba turiko turihenda cyane reka dufatire ku mafamille yiyizi bavuga ati quand même twebwe turashaka kwipermettre kugenda kuri samedi kuri plage turashaka kwipermettre kugenda tugire publicité naho batarishe bon kuma hotel ya ma 5 étoiles. Donc turashaka kwipermettre une vie de luxe donc turaza kugerageza kuvuga amaka novuga akunze kugaragara cyane ko tuvuze ati abana mu Giti mu kubaresha bigenda uko canke bigenda gute canke abo mu masite ngo peut-être bahehe na hehe handi quartier tuzi twatuko turarenganya ko yasi byiza kuvuga muri box ariko byiza kusuzestima umuntu bivanye naho quartier ava canke mezu kuko yari haba tuzi mindset yogene yubatse canke nihangiro ryaba yihaye je ndazi abantu bamwe surtout quartier Jabe bavuga ati ni batoto basite ni batoto basite ariko baravye abana baciye ubwenge cyane umva bari moyennement niko novuga cité luxe umva baba hafi ya ville kandi bamwivire kwanza niho babegere ville uretse rohero na Kigobe niho begereye ville en fait so rero nta difference no yiha ariko difference iba kunyifato no gushaka kurondera amafaranga uticariye cyane ku gatwe k'abavyeyi nivyo mvuga jewe ego kuba ufise amafaranga d'accord ariko amafaranga yiwawe nafanga ya papa na mama est-ce que papa wane bamukora ku kazi niyo ava muri ONG kanaka niyo ava mu butegetsi uzogira iki ma sœur canke mon frère ya luxe uzumva he ikintu novuga par là nibaza ko umuntu gukunda luxe si cyane ndakunda luxe ndakunda luxe kandi ni byiza gukunda luxe kuko iragutuma ukora gusa bon sinzi gazo turaza kugaburira ama partie yose tuvuge ivyiza canke ibi bikunda kuboneka muri ama quartier bon je navuye Bururi no navugiye bon abavyeyi banje na fonctionnaire yarakoze abavyi Bujumbu barabaye Makamba Bujumbura donc n'ama quartier twenda hazi rero reka je ndaza gutangura mvuge ku bana batarabo mu Giti abo twita bo mu Giti canke mu mafamille novuga yifise icambere nuko imbere yuko hazi ivyo kuresha canke iki canke ivyo mu buzima arafise ama principe yiwe afise biva n'ukuntu yakuze biva n'ibintu yahisemwo mu buzima kandi birava na religion sikirenga cyane ko ma religion arahinduka ikimbwa je pense yuko kuba bavukiye mu muryango novuga utifise cyane utaragira ico uhinduyeko ntacu uhindura urumvuguma muri umuryango nyene
rero kuba muri uwo muryango ndibaza ko hariho ibintu bibiri bishobora gushika ku bon imigwi ibiri y'abana ishobora kuvamwo aribo avamo abantu bakuze bashobora kumbure guhura bakareshanya numbaze zazi hariho umugwi wa mbere w'abana bakura badafise uburyo bwinshi abo bana akaba adahamiye ibintu akaba ari umwana nyene ego yiyambara ibintu bisanzwe yafungura ibintu bisanzwe kwanza sohokera ahantu hasanzwe canke ntanasohoka uwo mwana akumva bimubumvye akavuga ati uwo hageze no kumuresha nibaza ko si ba bantu bakunda kugira ibibazo cane byo guhendwa canke ko bafise amaguru ari hasi kuja en contact icambere buriye kintu nasanze Sisi da Silva imitima irahamagarana je twoshobora guhurira mu ibarabara muhura ku gasoko uretse no ku gasoko mushobora kuri eglise mushobora guhurira mu ibarabara akakunobera nk'akantu wataye kubera ari umwana w'indero peut-être nka porte-monnaie kagukorokana canke par exemple ugatsitara akakubwira yo pole ukatusanga wamuramukije contact ni hari abantu bazi kurondera ama contact mu buzima canke bazi gutwara amanimero abantu je na just nimero yawe mbona ati ntushobora kuvugisha ikintu ndashobora kuyitwara ngavuga byose ndazokenera mu nama byo nzokenera muri activity ngavuga ndatwaye nimero yawe nibaza ko gusaba contact bice bivana personality y'umuntu hari abantu bugurutse ashobora kubwira vyoroshe ati ntushobora kuronka nimero yawe agusaba nimero yawe bon bakazitanga canke bakazimana naho biva ariko ahantu bice biza kuva ni mu gihe mwahuye peut-être ngira ntumusabe iyo nimero umva kugira muzohure hazosura kuba kandi gatangaza rene k'Imana musure muhure hariho na partie ya kabiri y'abana bavukiye mu quartier nyene asanzwe canke bavukiye ruguru bakunda luxe kandi bagerageza kwiexpose uyo mwana nawe avuga ati je ndaza gucoresha hama ngende peut-être nambari muri World Beach nk'akarorero canke ngende ahandi hantu handi hari ntuze kugira duhure nabo kwanza ugasanga no umuntu arafise n'ingeso yo kubarondera akavuga ati jewe nyaho ndaja kubirehereza ibiro kwaza kudesha donc bivana gusa na principe z'umwana naho yakuriye hari uvuga ati jewe vraiment ndabumbwe n'ubuzima mbayemo nzobugerageza ndabuhindure ndabwabere mbu umuntu ari riche donc ni permettre ya luxe gutyo soit bazohura nabo bantu bari bo mu Giti bamaze kuronka luxe canke nibitwara neza abantu bafise luxe banyene bakarondera hari n'abandi ba kabiri yaranja nyana gaprovoka ati je vraiment je m'expose jusqu'à ce que bonyene bandondera donc yarageze kuhura nabo wowe ubo muri kumwe ni bamwe bo mu Giti ni bamwe bo mwisite ndagusasha kushatugira akatubwira eske umwana wo mu Giti arashaka gukunda umuntu mugabo gukrea contact nibaza ko cyo kinchambere kigoye urabona usanga baguma abana bacunga iki kuri eglise iki niki usanga binagoye banzo nyishiro wo muri kumwe ni bamwe twita mu Giti canke ramwise hamadosa shagira atubwira nyene ushobora gukrea contact umuntu ushobora kumuronka ni nyene n'izindi procedures zikurikira utarasubiza micro uwo turi kumwe wabo muzi Chena wenzi reka tubirekere nagiragira arariyo nagiragira tutibashe rugira utangara niki na wenzi reka tumwikawushe tuvuge mbwara hari reka tubikawushe ni prive arahari ni vie prive uwo ni wo mwisite okay donc wa umwana wo mwisite agarde vie prive yiwe cane bon hariho ibintu ushobora gusanga Dorce aramenye arabivuze peut-être kuri Malengo ni bon avuga Dorce okay ça va mugandi wa muntu akunda vie prive yiwe kwayigumana nambara umugenzo wanje nambara ubuzima bwanje bugume kuri je mugabo quand même ari ayandi makese mufise murashobora kuyambaza I'm here to reka tugende maze Dorce umwana wo mu Gitoke uramukunze uramubonye harigiye umubona ku ishuri kwishuri ho byavyoroshe mwigana dufate abantu dukuze basi tugeze mu bigoro nka bamwebwe ndakubonye urakana ko mu Giti ugasanga gutushuna kana create contact hano bahuriya muri quartier hari amakarti wanyu nta nakasoko kahari uko akora ivuga kubabera katushagura ukasoko ari wacu 50 ukasoko mwebwana nakasoko irenga aba na alimentation gusa nibazi niyo basu gute rero ushobora kuronka iyo umuntu wamukunze ushobora kuronka uwo mwana Chembena mbere twe tufise akasoko karahari kuko quartier mbamwubu ni Nyabugete muga Nyabugete isoko iri kuri mu Ruziba imakuje mu yindi quartier misanzu muga nyo hegereye ndamufise nawe ari hangana muga twebwe hariya no ico novuga coco umuvyeyi wacu ca mbere na mbere yaratureze neza
yatunetse neza naho kandi yagerageje kuduha ubuzima bwose bushoboka kugira ntaza tuvunike cyane mugara tureze neza ku buryo natwe niyo twagira mu bigero tuzokwirondera à l'extérieur naca atakoze kandi ndanamushimira Imana yarampezagije no baracariho Mana barakoze hama kukijanye no kuresha hari ibintu bashamutazi nk'abahungu bo mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu Burundi bwose buzima ndagusabe ubyumva le cœur d'Afrique là nimuze mutinye ko twaga umukobwa abe muremure abe mugufi abavyibushe abavyonze abise le dernier nka bamwe birabasha ntuzutinya umukobwa yamaze kuja mu jisho ryawe mon frère Jaco kandi ntugende uvuga ati mufuko wanje urabayabaye ngo ndakenye umukobwa mwiza nico bisigura ngo aratunze basha eka nukuri kandi umukobwa benshi bakunze kuvuga ati umukobwa afite iPhone cyangwa umukobwa afite imodoka tumutinye no kandi hajye bagukeneye gusa muragenda bivuga mana yanje aburinzira bicisha mwo gose so rero wowe ntuze witinye kandi ntuze wigaye ikintu cyashaka kubabwiye ntimuze mwigaye uko ndafise umugenzi yabonye umukobwa hano mu gisagara nashimye kugira publicité wanyumva mu mome mwiza ico yakoze no kumuraba umukobwa nawe yamushimye bakubita ikintu c'ikirogare umva discussion yari mu kirogare umva TV ya TV urabona yari discussion ma WhatsApp tu umva yari message par regard umukobwa umaze kubona umukobwa yakuravye hajya bayagushimye kandi simisi yose je ndakunda gufixa abantu nzindamugarukana ku murongo hari umukobwa avuga ati umviriza ibintu uri kurambwira nshaka kuvyasume no se kukubwira urashobora kuba ari mu gakundi kiwawe siko she urashobora kuri mu gatim kiwawe peut-être muri mu kazi canke ibindi bisanzwe ari muko marakininga n'abagenzi hari umutipe hajya cyangwa uri kugaziye du wakunze look yiwe wakunze style outfits yiwe vyose muga kavuga ati ndabiherehe akome mu mukobwa atangura umuhungu c'est pas normal ati umukobwa umuhungu yo hava ngaya ngo ntibibaho ucume ngo ndamukuye ko bwa buntu gabo niko novuga mugari yo kugira uvuga ati reka ndamura muga hakabera aho gago mumuraba iyo umuntu wamushinyashe uramuraba simisi yose jewe kuri jonye sindi dakora kubera ko reka ndakubwire kandi rero ikindi kintu reka ndaze kugira ama emission nka antuka ngane emission ya mbere nkonze kuri iteme hari ikindi kintu ndashaka kuvuga simisi umuntu arashaka kumubwira uriko uramuvugisha ikintu ukambwira est-ce que ushaka kunda mu maso kugira ngo ibintu uramubwira avyumve iki mugabo wowe akatahura ibintu si kijya gihemo ndacako ndahetse ugaca usanga wewe nyene wakwambwiye ikintu by example navyo ushaka bon ndakunda umuntu tuvugana ndaho maso bon ndiko nanga exemple wanje ko yakonze ndabanje ushaka kubashikira hamukambwira est-ce que ushaka kunda mu maso bon hari abusanga bitorera vuga ko umuntu mu maso mugabo ugaje usanga wowe par ijambo ushaka kunda mu maso aje atahura ibindi kandi peut-être aciye sinzi tombaze la suite mugabo situation ndiko ndaguba muri situation yuko urabona ko turi deja kuri plage hari abantu baba bicaye hajya rero hari umuntu qui attirait ton attention niko novuga mais pour faire profil bas ntusarishe naya charisme ayo ma experience nayo charisme ubufise uravuga ati no kame ndishima iryo kosa nanjye nokora ayo ma experience niko ndavuga kandi nayo kibwiye n'umugenzi wanje no n'umukobwa akuravye 1 2 3 plus de 5 fois mon bro girugire premier pas mugabo kandi ndafise ikindi kibazo erega simisi yose umuntu ashobora kukuryohera hama ngo bice biba reciproque kuko nabuti ni wamuraba kubera ko yakuravye cane uzomenga umugire piti je sinkunda abantu bakunda abantu par pitié ngo nikwera nyenya kwera ko habaye umuhamagara hariyo regard kubwira baby nagushimye hariyo regard niko nkunda abazungu kenshi batangura kugira amaregard ariko système yacu bakoresha genre baguha akavere abicishije billet du serveur Silva ushobora kutuzanira akavere akatwereka ukuntu bahora babigenza kugira ndiko ndavuga billet du serveur canke akashira akanote kaca kaguha mais c'est pas tout hari akaje twanyoye hari urashobora kuzana ikirahuri tukara swat kandi abantu ama personnalité différente ari abantu abakobwa bafise ama caractère forte je nitwo cibagira mais abahungu
hariyo ikintu cyo kwiyemera ntimuze mugishira imbere kuko hariyo umukobwa atabakunda iyo ntuzenya iyo ideologie ubumwe. Ça va, mon nom est par exemple da Silva et puis je suis ku kintu maze kubona ku bagenzi banje iyo batumiriye mugasangira kamwe batangura gufata ibinyobwa badasanzwe bafata muri mbebe ijyana ibiki reka ndabigaruke ko baze kunyihanganira baze kunyangana hari umuntu nzi bon uyo muntu bari basohokanye ntiyari umurundi donc haraba bafise amapla yabo basanzwe bafungura acatuma ko mashire yaragwaye abona iminsi ngira ngo yicaye aguma yiruka reka tugaruke kuri ahantu nza kuri yakote yanditswe ko turavuga abantu utaba mu giti hari igihe cyo mundira par contre abantu usanga sino ba difference ariko niko novuga ati abantu bazi iyo bava canke bazi ubuzima babayemo canke bivanye n'imibano baba bafise mu kibano canke n'abavyeyi hari umuntu atihisha même si parfois ari abexagera ntaba nk'umuntu amaze kubona ndakunda uryo mukobwa ari réel akubwiye ati jenkwa urumami neza nzanira ubuyi jewe ntanyoye urugeri nuko kwimana ubungire nande ndafise umugenzi ameze uko kandi respect atwa kandi ndamukunda ko ndamubwira ati yo niho twaje kwaje mba nteramye kenshi muri ville bivanye n'akazi mba ndimwo ndamubwira ati kwaje ntankwa urugeri ndashaka gufata iyindi yonze kwera ruba ruvyibushe iyindi yonze gusa ndakubaze nukwije mu mbabarira hari ibintu nene by'ibimami niki no cyo namukundiye ari réel kandi dico kintu ciza kuko iyo umuntu agushimye c'est bien yuko umwereka à quel point t'es naturel udashaka kandi kwigira mu high level cyane ngo nkori ibindi umukobwa canke fise ubwoko bw'itelefone imbere yo kuja kuri date tubanza kubaza ngo nze gufungura ikifungura ivyo ufungura kandi urazinga onye nukuri iyo kategori y'abo bantu nibo usanga baje no gukomanda n'ibintu binazimvye voilà ngajaragwa jejeragwa cakubitajare hama pizza mon frère wabo naragwa mugabo je umwanya umwe ndabitaho reka ngira usanga bafise ikirarane c'inzara mugabo hasi niyo nzara uje guhombesha umwana w'umuntu biragoye mugabo nyene hari ibintu ravire mukavuga ati quand kandi rero hari n'abantu bahura n'abantu nk'aba gace bazuka abantu bose ko bameze nibo uwo muntu yaba par exemple reka mvuga iwacu kumutakura abakoka kumutakura siko bimeze en fait ubusa nk'umuntu nyene ariko yicara non seulement réputation yiwe ariko na réputation y'ahantu ba ni vyiza yuko contre kumutakura ndazi abakobwa beza nk'uyu mana jewe na benshi bafite oya ariko niyubaye jewe mvuka rukuru nize kuri epe ekora ariko nziyo namenye umugenzi mwiza kandi bose yarakoze tubera mu ambassadrice mwiza swat voilà tuko turavuga ku bintu vy'ama nuvuga byo kuresha niki ntumbaza kuresha si bibi guys ariko sinaza ko ari bibi ariko nagira mvuga ati ni vyiza kugira kuba wewe kubera yuko wewe ni waba wewe nkamenya n'amadefo yawe n'amakarita bizonyora no kutaguta ku mwanya voilà wowe donc sinzi yuko nitwaza yanga kuri plage aza gukomanda par exemple nk'ibintu vy'ama nani sinzi kuntu no bivuga sinibaze yuko no kwipermeta kujana muganzi yuko turagenda twavuganye tunywa cafe ni cafe canke na mayira dufise gusa tushaka kwidatanda tunywa amazi biroroshe cyane yuko uyo muntu ndazi ari umuntu wa mbere anywa cafe ngo uje umuntu nanka cafe mu buzima ndayinywa muhira ariko mu restaurant na shop ariko aramvugira viyanje nimubwira rwa n'ibindi arariza acamumbwira ngo genda umwana mu giti nuko si umwana mu giti ngo uyu mwana mu gusa none cappuccino n'umwana wo mu giti voilà narahori bafata cappuccino c'est ça umuntu wese afite ama préférence yiwe n'umuntu yankundishije café surtout ama cappuccino ma restaurant normalement ntihenze nkunda kuzinywera muhira kwa mama arakunda gutahana aga café amayani ni oya basa amayani ya café tujya tunuzenya pas en poudre pas en poudre tujya twa café basi bakora mu Burundi te nibaza ko ari icayi cafe n'ikawa hariyo ikawa basi ugasashire ikawa kandi kera na papa
bakunda kudutana mais j'étais pas fan en fait nakora nabinywera muhira ke nabikuremo cyane ahanze mengo sinobinywa kwera reka twenverse nko kunywa ko tuje muri cappuccino voilà mugani muze mwitinye kutraga ngo umwana w'umugiti etu wewe gira self confidence muri wewe peu importe jewe iyo nakunze umuhungu ndishima cyane sinshobora kumuvugisha ahubwo ndiyemera ndikote yuko on me drague c'est pas moi qui drague on me drague je suis une meuf bro je suis une meuf on me drague iyo respect muyime basi niyo respect shaka wifuza kumbaza ikibazo ushaka kumbaza wewe iyo washinye umusore birashika ariko ukamushima mama la Pentecôte ifuza Pentecôte navyo bije gukora iki muri gushima no yazi ko ça n'a rien à voir en tout cas ça n'a rien à voir bon jewe ndi umuntu ari ikintu extra huko okay ikintu nakunze vraiment ndakivugira nubwo ndashaka ko ntuntu yaberewe tusoke uraberewe hari ibintu bisanzwe hama ari umuntu gukunda par contre je sais chez mon physiquement kuko ari abantu bafite look lifi bon urgavuga ati je bave reka tubirindire sinzi ngirisho gihenzo jamenya yuko ashana muga nibaze zirabuze gusa nibaze ko mwico gihe oya urashaka kwadmira umuntu kavuga ari courageux agiziki niyo ushaka gupropose ushaka kuzuja kunywa cafe ushaka kuzuja kunywa amazi canke wewe ukunze abafise ama critères nkayahe uvuze gukunda ni ibintu bibiri bitandukanye attirer mon attention mon cœur battre comme ça afise turiko tuja muri vie privée non tuje mugabo la nibaza bica bingora kugira kuko icambere jewe si ibintu vya apparence vraiment sindabitena nawe uja mu bagenzi banje uretse gusangamo abagufi barebare abirabura abavyibushe cane abonze cane abacumbagira bari amputé abatabona urumva mfise abagenzi nyene bose nukuvuga ndakunda umuntu w'ubuntu nukuvuga nimba ari umuntu w'ubuntu jewe afise umutima ibindi navyo vy'amarelation la ncamba lost ntumbaze mugabo tuje mu rukundo rwa ndakunda umuntu w'ubuntu uribona ko tuzogira mariage canke iyo migambi ntayo fise iyo mission marengo muze kuyifuta ni muyiposte dosage kuko naje sita ndiko ndabapya nena sije soit bon je nzogira mariage ushakiye canke nta muhungu aza gutera pressure sinkunda cyane gukora ibintu numva mu mutima ndakunda ikintu nimba office sinkunda gukora ikintu wamwati nimba mvuze ngira nkora ikintu ndagikora n'umutima wanje ndagikunze nukuvuga mfe kuba mfise uwo muhamagaro gusa ndagikora atuka rero sinibaze yuko mu gihe agiyemwo pression n'ikintu cyo ndabikora kubera pression atuka nukurinda umuntu ndubaha umutima wanje kurusha ikindi kintu cose. Pour ma part natakimaje kanachishure avant nayifise ama critères muganda yaheba kuko nasanze nasa abantu benshi cyane uko je tari umujo basket amengo sindakura butabaye muremure aho twumva ni metero quoi bamambye ngo ndikagufi mais bon préféré c'est mugufi 1 mètre presque 60 en fait 60 c'était mugufi so donc washaka 1m75 nkuwo tunga 1m75 ouais yori bon gatonya hejuru gato kuri kandi ari mu sportif mais bon nasanze ma pointe cyane atari très attirant kuko katsanga mu mutima si ntameze nko je nifuza ko ari ibintu bicontradiza ijya rusoza kuraba ni bo tugendere okay jena cameraman ndamufoka yes ibintu zobikate kandi of course ini marengo media murabona imbere za kamera abigeme beza umwe yambaye sinzi ko nkugiye muri tizi undi urabona ariko yashajije umuntu avuye ku rubanza ariko murabona abada kuri Tanganyika akayimaje gasa neza of course ni Sida Silva ndi kumwe nabigeme babiri ni Miss Doxy undi ni Miss Ami Berak ndiko na Miss gusa guys ahantu ko madukwirikirana turi kumwe na Miss gusa hariya atwaga dukoreye mu bwato umwarabutinya so ikintu tugiye kuganira resi kindi hariya tugiye kuganira ni gute okay turaza kuza ikintu tugiye kuganira resi kindi gute
kuko hari abantu bumvise umwana w'umugiti babatinya babatinya bakabura n'ingene babaresha ariko kandi hari n'ukungene kandi abana bo mu giti nabo niyo bakunze umuntu novuga ngo atari wo mu giti badafise yo bahurira bibagora uburyo bashobora guhura aharenje tugiye kuganira umwana wo mu giti umwana wo mwise muri quartier ho hari umuntu je yambwiye ati je 5 arankwiye ku munsi utujani twa senkani agasukari ka desa n'udutumbura hari unare avuga ata niba uri muri 50,000 Miss Ami Beraka ndagwikaze kuri Marengo Media urakoze cyane kumikaze kuri Marengo Media ndakuramutse meze neza uraberewe frame urakoze cyane mwaje kukayaga uyu mwaka mutanguye neza bon ni byiza cyane gufata akanya kawe ukicara ukimvira yene ubuzima ugapanga ibindi ugapangura bigiye muri by'ubuzima ko twebwe ariko duhangayika cyane mwe kumwa murindiye abantu mugenda baravyubatse oya biravansha ko harahuye nabo n'abarondera abavyubatse ariko nuvuga yuko hari abandi barondera Miss Doxin Kada kuramutse sisi nje kumeze neza nogere ndamutse bariko baradukurikirana meze neza cyane imbere yuko batangura ikigane bakigeza kure bamaze bageye subscribe cyambere na share like na na share nyimba gishika muri Kongo ko muri Kongo twe twabona hajya ni hafi cyane kwa Chisekedi voilà maturabire ditabara voilà ari hande yacho kweli yes meze neza ariko nawe ego meze neza mwana mwa relaxinze ku kiyaga beshi barakubona ku masanamu of course nanu asa neza mwiyumva gute iri ku mazi yumva gute uretse kateye ubwoba kuko hari ibikoko hajyanye biko biraturaba bidutinza ati mwihende muze gatonya turabanywa uramaze ho gatanganyika oya ndatinya Beraka nturayoga wona tanganyika uroga no piscine saba kuko anye biragoye kuko urazi yuko nkubu onye abana mu giti nkubu oya so kuvuga ngo abana mu giti ati imvu muramaze guhura n'imvu abantu baba mu kajaga na imvu hipopotame bamaze abantu bakajaga na Nyabugete nibo bazi ikibazo cyo gutaha neza iyo kuko mwijoro ziraduga sana nabo bavuga ko ari security mbwa ziraduga sana okay biragoye that's right twavuze cyo tugiye kuganira gute abana bo mu giti n'abana bo mu isite umuntu yo barisha canke yo bashimye umuntu babigenza gute turaheri wawe umwana abana bo mu giti babarisha gute ko nshize abana bo mu giti bazi kwero none umaze kuvuga ngo tanganyika nuroga abana mu barazanya ugete zande babigoye ku ruhande rwanje ariko sinovugira abana bo mu giti okay tuzakuvuga bose ntaco kuvyamwe ntaco mugabo je ngomba duhagare ngaho hano uko nakuze wavuka inavuke ngaho Bujumbura ukurire Bujumbura kandi ndacafise abavyeyi bose naco badakora bavuga ati dose arafunga mu gitondo urasi bicaye arije ndabishatse ariko umuvyeyi arabidusigira nakableba katabonese ntuntu oya bleba harageze igihe tuvuga ati reka bleba tuyireke gatonya kwege ntirazimba kuko ico nabonye coco mfatiye ku bavyeyi banje uko nakuze navuga ati de une année gushika muri 15 ans harabaye différence de 15 ans gushika muri 20 ans harabaye différence de 20 ans gushika ku myaka ngezeko naho nyene ariyo différence so rero niyo mpamvu vuga ni naragerageje kubaho ubuzima bwose bubaho kupagasa n'amafaranga ko yarondera gutigita voilà gutigita urondera ivyunguka ashi ivyunguka vraiment atari noti ntuyaga n'ukuri atari ivyunguka nituyaga akubare kutesha umanya umuntu kandi uravye neza mu Burundi leta yarabivuze nta kazi gahari ariko kazi nimwe muzoga creya kore turi muri generation zo creya mboje ndavuga yuko wewe na uri kuravyanka twavuga ko gusha muri yo kategori maze kugata munsi usibicara kucyanya Beraka nawe Beraka no gakubwo buzima bwose aranabuze nyirabaza mutanga no munsi yibera he zamutaka mutakura reka okay reka duhere kwa Beraka mumera Beraka niyo duhedera ubu yavuze ko atamusi adasibicaye keretse avyigirishije naho gasimba yera ndiri promote wowe bira icayi ni obligation keshi nawe ni nka dogs bitagishase n'utakingo canke abantu twibera hariya je nibera mu mirango ntutugowe oye no vyivya yanatubwiye
bon ikintu cicaye honyene ndi umuntu atanucaye mu gitondo ariko ego wawe uyu mwana mu giti ngatangara umuntu atangwicaye mu gitondo bon ni kuko ushaka kuvuga ushaka gusanga midi nkavuga bon midi mfite nza kurya utuntu dukenya canke bon si cane muganda yifise mugasi kuvuga ko byavuye gufungura bon ndasa amasaha nyene fungurira mugabo hari ivyo mfungura hari ivyo ntafungura muga nyene bamwisite mbo ubujere kintu ngomba nkore ndabona nafite utuntu tufusha ko yanatanga ntungwa estoma ubujere kintu ngomba nkore wanashimaje ngomandike kubaza wowe mubaze buriya babayeho gute nawe azokwaza namwe mubayeho gute hamasheza kuri point yacu hariya umwe babaresha gute hariya mu quartier wanyu namwe hari wanyu babaresha gute sawa ivyo bibazo Malengo Media sinzi yuko baje kudusanga kuri Tanganyika swat turashaka kuandanya n'ikibazo kuko nanje ndaza gufatira ku bagenzi banje ndetse basi nabona gerageje kurorera niko novuga mu kirundi ciza kwitegereza cyane kandi twese ntuba ku makategori amwe bivanye n'ubuzi abavyeyi bakora canke bivanye n'ishaka ry'abantu bamwe bamwe uko hari abantu jema nzi kubwe wanje kandi twiganye bavuga ati ko target yanje ni kuba rich umwana tunze kunda luxe ndakunda luxe definition yiwe ni j'aime le luxe ata luxe hari arumva yuko acafuye nta buzima voilà so rero ariyo gituma ndakubajije ko bugwaye estoma niko yanaje ihora inshikira narekegeje kumara sometimes baramfata singwicaye ariko ndabiregreta mu nyuma mugani kugira amenyereze estoma yanje du yacigira ama répercussions tangura kubabara bon pour être clair estoma nayigwaye kwanza kera ahubwo nakize ndamaze ikintu cameza ngana ata crise et tout rero nibaza ko it's fine ndashaka kwandanya ego hama nta difference umwana mwe twese turabarundi kazi baje bon si ntaze guduteranya twese turabarundi kazi kandi je sinza kuvugira ikintu novuga abana mu Kinindo sishobora kuvugira abana mu Kinindo kuko bakubwiye abana bo mu Giti umva kiriri umva gasekebuye umva mutangano ntaco mvuze ariko reka imere nk'uko dressa gatonya kandi sinovuga nangagara naho gagara dufatiye ngo ama quartier ivyo onye bira twoba turiko turihenda cyane reka dufatire ku mafamille yiyizi bavuga ati quand même twebwe turashaka kwipermettre kugenda kuri samedi kuri plage turashaka kwipermettre kugenda tugire publicité naho batarishe bon kuma hotel ya ma 5 étoiles donc turashaka kwipermettre une vie de luxe donc turaza kugerageza kuvuga amaka novuga akunze kugaragara cyane ko tuvuze ati abana mu Giti mu kubaresha bigenda uko canke bigenda gute canke abo mu masite ngo peut-être bahehe na he handi amakartie tuzi twatse ko turarenganya ko yasi byiza kuvuga muri box ariko byiza kusuzestime umuntu bivanye naho quartier ava canke mezu kuko yari haba tuzi mindset yogene yubatse canke nihangiro ryaba yihaye je ndazi abantu bamwe bamwe surtout quartier Jabe bavuga ati ni batoto basite ni batoto basite ariko baravye abana baciye ubwenge cyane umva bari moyennement niko novuga cité luxe umva baba hafi ya ville kandi bamwivire kwanza niho babegere ville uretse rohero na Kigobe niho begere ville en fait so rero nta difference no yiha ariko difference iba kunyifato no gushaka kurondera amafaranga uticariye cyane ku gatwe k'abavyeyi nivyo mvuga jewe ego kuba ufise amafaranga d'accord ariko se amafaranga yiwawe nafanga ya papa na mama est-ce que papa niwe bamukora ku kazi niyo ava muri ONG kanaka niyo ava mu butegetsi uzogira iki ma sœur canke mon frère ya luxe uzumva he je ikintu novuga par là nibaza ko umuntu gukunda luxe si cyane ndakunda luxe ndakunda luxe kandi ni byiza gukunda luxe kuko iragutuma ukora gusa bon sinzi gazo turaza kugaburira ama partie yose tuvuge ibyiza canke ibibi bikunda kuboneka muri ama quartier bon je navuye Bururi no navugiye bon abavyeyi banje na fonctionnaire bana yarakoze abavyi Bujumbu bana Makamba Bujumbura donc n'ama quartier tandukanye ndahazi rero reka je ndaza gutangura mvuge ku bana batarabo mu Giti abo twita bo mu Giti canke mu mafamille uvuga yifise
icambere nuko imbere yuko haza ivyo kuresha canke iki canke ivyo mu buzima arafise ama principe yiwe afise bivaye n'ukuntu yakuze bivaye n'ibintu yahisemwo mu buzima kandi birava na religion si kirenga biravana na religion si kirenga cane kuko ama religion arahinduka iki mbwa je pense yuko kuba bavukiye mu muryango novuga utifise cane utaragira ico uhinduyeko ntaco uhindura uruvuguma muri uwo muryango nyene rero kuba muri uwo muryango ndibaza ko hariho ibintu bibiri bishobora gushika ku imigwi ibiri y'abana ishobora kuvamwo aribo avamo abantu bakuze bashobora kumbure guhura akareshanya numbaze zazi hariho umugwi wa mbere w'abana bakura badafise uburyo bwinshi abo bana akaba adahamiye ibintu akaba ari umwana nyene ego yiyambara ibintu bisanzwe yafungura ibintu bisanzwe kwanza asohokera ahantu hasanzwe canke ntanasohoka uwo mwana akumva yimubumvye akavuga ati uwo hageze no kumuresha nibaza ko si ba bantu bakunda kugira ibibazo cane byo guhendwa canke ko bafise amaguru ari hasi kuja en contact icambere buriye ikintu nasanze Sisi da Silva imitima irahamagarana je twoshobora guhurira mw'ibarabara muhura ku gasoko uretse no ku gasoko mushobora kuri eglise mushobora guhurira mw'ibarabara akakunobera nk'akantu wataye kubera ari umwana w'indero peut-être nka porte-monnaie ikagukorokana canke par exemple ugatsitara akakubwira yo pole ugasanga wamuramukije contact ni hari abantu bazi kurondera ama contact mu buzima canke bazi gutwara amanimero abantu je na just nimero yawe mbona ati ntushobora kuvugisha ikintu ndashobora kuyitwara ngavuga peut-être ndazokenera mu nama peut-être nzokenera muri activité ngavuga ndatwaye nimero yawe nibaza ko gusaba contact bica bivana na personality y'umuntu hari abantu bugurutse ashobora kubwira vyoroshe ati ntushobora kuronka nimero yawe agusaba nimero yawe bon bakazitanga canke bakazimana naho biva ariko ahantu bica biza kuva ni mu gihe mwahuye peut-être ngira ntumusabe iyo nimero umva kugira muzohure hazosura kuba kandi gatangaza nyene k'Imana musure muhure hariho na partie ya kabiri y'abana bavukiye mu quartier nyene asanzwe canke bavukiye ruguru bakunda luxe kandi bagerageza ku expose uyo mwana nawe uvuga ati je ndaza gucoresha hama ngende peut-être nambari muri World Beach nk'akarorero canke ngende ahandi hantu handi hari ntuze kugira duhure nawe kwanza ugasanga no umuntu arafise n'ingeso yo kubarondera akavuga ati jewe nyaho ndaja kubirehereza biro kwaza kudesha donc bivana gusa na principe z'umwana naho yakuriye hari uvuga ati jewe vraiment ndabumbwe n'ubuzima mbayemo nzobugerageza ndabuhindure ndabwabere mbu umuntu ari riche donc ni permet ya luxe gutyo soit bazohura nabo bantu bari bo mu giti bamaze kuronka luxe canke nibitwara neza abantu bafise luxe benyene bakarondera hari n'abandi ba kabiri yaranja nyene agaprovoka bati je vraiment je m'expose jusqu'à ce que bonyene bandondera donc yarageze kuhura nabo wewe ubo muri kumwe ni bamwe bo mu giti ni bamwe bo mw'isite dogusasha kushatugira akatubwira eske umwana wo mu giti arashaka gukunda umuntu mugabo gukrea contact nibaza ko kintu cambere kigoye urabona usanga baguma bana bacunga iki kuri eglise iki niki usanga binagoye bantu nyishiro wo muri kumwe ni bamwe twita mu giti canke era mwise amadosa shagira atubwira nyene ushobora gukrea contact uwo muntu ushobora kumuronka ni nyene n'inzindi procedures zikurikira utarasubiza micro uwo turi kumwe wabo muzi Chena wenzi. Reka tubirekere. Nagira Arariyo. Nagira tutibashe rugira utangara. Na wenzi. Reka tumwikawushe. Tuvuge mbwa arahari. Reka tubikawushe ni prive. Arahari. Ni vie prive. Yase kuva. Uwo no mwisite. Okay donc ni wa umwana wo mwisite agarde vie privée yiwe cyane. Kiretse bon hariho ibintu ushobora gusanga dorsalamenye arabivuze peut-être kuri malengo ni bon avuga en dorsi. Okay. Ça va mugandi wa muntu akunda vie privée yiwe kwayigumana nambara umugenzo wanje nambara ubuzima bwanje bugume kuri je mugabo quand même ari ayandi makese mufise murashaka kuyambaza I'm here to reka tugende makwa docs umwana wo mu gitoke uramukunze uramubonye hari gihe umubona ku ishuri kwishuri ho bavyoroshe mwigana dufate abantu dukuze basi tugeze mu bigoro nka bamwebwe ndakubonye urakana ko mu giti ugasanga gutushuna kana cyangwa create contact hano bahuriya muri quartier hari amakarti wanyu nta nakasoko kahari uko akora ivuga kubabera akatushagura ukasoko ari wacumira ngo ukasoko mwebwana nakasoko irenga aba na alimentation gusa nibazi niyo basura gute rero ushobora kuronka iyo umuntu wamukunze ushobora kuronka uwo mwana Chembena mbere twe tufisa kasoko karahari kuko quartier mbamwubu ni Nyabugete muga Nyabugete isoko iri kuri mu ruziba mutamura kasoko muganyosha ya imakuje mu indi quartier mu isanzu muganyo hegereye
utamufise nawe arihangana mbwa Ico kimenaje na twebwe hariya. no ico novuga coco umuvyeyi wacu ca mbere na mbere yaratureze neza. Yes. Yaratuneze neza naho kandi yagerageje kuduha ubuzima bwose bushoboka kugira ntaza tuvunike cyane muga yaratureze neza ku buryo natwe niho twagira mu bigero tuzokwirondera à l'extérieur naca atakoze kandi ndanamushimira Imana yarampezagije no baracariho Mana barakoze hama kukijanye no kuresha hari ibintu bashamutazi ngabahungu mu gisagara ca Bujumbura cyangwa mu Burundi bwose buzima ndagusabe uvyumva le cœur d'Afrique là nimuze mutinye ko twaga umukobwa abe muremure abe mugufi abavyibushe abavyonze abise le derrière nka bamwe birabasha ntuzutinya umukobwa yamaze kuja mu jisho ryawe mon frère Jaco kandi ntugende uvuga ati mufuko wanje urabayabaye ngo ndakenye umukobwa mwiza nico bisigura ngo aratunze basha eka nukuri kandi umukobwa benshi bakunze kuvuga ati umukobwa afite iPhone cyangwa umukobwa afite imodoka tumutinye no kandi hajye bagukeneye gusa buragenda bivuga mana yanje abura inzira bicisha mwo gusa so rero wowe ntuze witinye kandi ntuze wigaye ikintu cyashaka kubabwiye ntimuze mwigaye uko ndafise umugenzi yabonye umukobwa hano mu gisagara nashimye kugira publicité wanyumva mu mome mwiza ico yakoze no kumuraba umukobwa nawe yamushimye bakubita ikintu c'ikirogare umva discussion yari mu kirogare umva TV ya TV hein yari discussion ma WhatsApp tu umva yari message par regard umukobwa umaze kubona umukobwa yakuravye hajya bayagushimye kanshi simisi yose je ndakunda gufixa abantu nzinda mugarukana ku murongo hari umukobwa avuga ati umviriza ibintu uri kurambwira nshaka kuvyasume no se kukubwira urashaka kuba ari mu gakundi kiwawe siko she urashaka kuri mu gatim kiwawe peut-être muri mu kazi canke ibindi bisanzwe ari muko marakinga n'abagenzi hari umutipe hajya cyangwa uri kuvuga ziedu wakunze look yiwe wakunze style outfits yiwe vyose muga kavuga ati ndabiherehe akome mu mukobwa atangura umuhungu c'est pas normal ati umukobwa umuhungu yo hava ngaya ngo ntibibaho cume ngo ndamukuye ko bwa buntu bwabo ngo novuga muga rero kugira uvuga ati reka ndamura muga hakabera ho gago mumuraba iyo umuntu wamushinyashira uramuraba simisi yose jewe kuri jonye sindi d'accord kubera ko reka ndakubwire kandi rero ikindi kintu reka ndaze kugira ama emission nka antwe ngane emission ya mbere nkonze kuri iteme hari ikindi kintu ndashaka kuvuga simisi umuntu arashaka kumubwira umukuru amuvugisha ikintu ukamubwira est-ce que ushaka kunda mu maso kugira ngo ibintu ukamubwira abyumve iki mugabo wowe akatahura ibintu no si kijya gihemo ndacha ko ndahetse ukaca usanga wewe nyene wakwambwiye ikintu by example nabyo ushaka bon ndakunda umuntu tuvugana ndaho maso bon ndiko nanga exemple wanje ko yakonze ndabanje ashaka kubashikira hamukambwira est-ce que ushaka kunda mu maso bon hari abusanga bitorera vuga kora umuntu mu maso mugabo ukaje usanga wowe par ijambo ushaka kunda mu maso aje atahura ibindi kandi peut-être aciye sitomba la suite mugabo situation ndiko ndaguba muri situation yuko urabona ko turi deja kuri plage hari abantu baba bicaye hajya rero hari umuntu qui a attiré ton attention niko novuga mais pour faire profil bas ntusarishe naya charisme ayo ma experience nayo charisme ubufise uravuga ati non kame ndishima iryo kosa nanjye nokora ayo ma experience niko ndavuga kandi nayo kibwiye n'umugenzi wanje n'ubu n'umukobwa akuravye 1 2 3 plus de 5 fois mon bro girugire premier pas mugabo kandi ndafise ikindi kibazo erega simisi yose umuntu ashobora kukuryohera hama ngo bice biba reciproque kuko nabundi ni wamuraba kubera ko yakuravye cane uzomenga umugire piti je sinkunda abantu bakunda abantu par pitié ngo ni kwera nyenya kwera ko habaye umuhamagara no hariyo regard kubwira baby nagushimye hariyo regard niko nkunda abazungu kenshi batangura kugira amaregard ariko système yacu bakoresha genre baguha kaver abicishije billet du serveur Silva ushobora kutuzanira kavere akatwereka ukuntu bahora babigenza kugira
ndiko ndabwira billet du serveur canke Oh my God. agashira akanote kaca kaguha mais c'est pas tout. hariho akaji twanyoye hariya urashobora kuzana ikirahuri tukaraba swat kandi abantu ama personnalité différente ari abantu abakobwa bafise ama caractère forte ico nitwocibagira mais abahungu hariyo ikintu cyo kwiyemera ntimuze mugishira imbere kuko hariyo umukobwa atabakunda iyo ntuzenya iyo ideologie umwe. Ça va, mon nom est par exemple Da Silva et puis je suis nanka ku kintu maze kubona ku bagenzi banje iyo batumiriye mugasangira kamwe batangura gufata ibinyobwa badasanzwe bafata muri mbe bijya nibiki reka ndabigaruke ko baze kunyihanganira baze kunyanganira hari umuntu nzi bon uyo muntu bari basohokanye ntiyari umurundi donc haraba bafise amapla yabo basanzwe bafungura atutuma ko mashire yaragwaye abantu iminsi ngira ngo yicaye aguma yiruka reka tugaruke kuri ahantu nza kuri yakote yanditswe ko turavuga abantu tutaba mu giti hari igihe nkundira par contre abantu usanga sino ba différence ariko niko novuga ati abantu bazi iyo bava canke bazi ubuzima babayemo canke bivanye n'imibano baba bafise mu kibano canke n'abavyeyi hari umuntu atihisha même si parfois ari abexagera ntaba nk'umuntu amaze kubona ndakunda uryo mukobwa ari réel akubwira ati je nkwa urumami neza nzanira ubuyi jewe ntanyoye urugeri nuko kwimana ubu ngire nande ndafise umugenzi ameze uko kandi respect atwa kandi ndamukunda ko ndamubwira ati iyo niho twaje kwaje mba nteramye kenshi muri ville bivanye n'akazi mba ndimwo ndamubwira ati kwaje ntankwa urugeri ndoshobora gufata iyindi yonze kwera ruba ruvyibushe iyindi yonze gusa ndakubaze nukuje mu mbabarira hari ibintu nene by'ibimami niki no cyo namukundiye ari réel kandi dico kintu ciza kuko iyo umuntu agushimye c'est bien yuko umwereka à quel point t'es naturel udashaka kandi kwigira mu high level cyane ngo nkora ibindi umukobwa cyangwa afise ubwoko bw'itelefone imbere yo kuja kuri date ubanza kubaza ngo nze gufungura iki fungura ibyo ufungura kandi urazinga honye nukuri iyo kategori yabo bantu n'abantu usanga baje no gukomanda n'ibintu binazimvye voilà ngajaragwa jejeragwa cha kubitajare hama pizza mon frère wabo naragwa mugabo je umwanya umwe ndabitahora reka ngira usanga bafise ikirarane c'inzara mugabo hasi niyo nzara uje guhombesha umwana w'umuntu biragoye mugabo nyene hari ibintu ravye mukavuga ati quand kandi rero hari n'abantu bahura n'abantu nk'abagace bazuko abantu bose ko bameze nibo umuntu yaba par exemple reka mvuga iwacu kumutakura abakoka kumutakura siko bimeze en fait ubusa nk'umuntu nyene ariko yicara non seulement réputation yiwe ariko na réputation y'ahantu ba ni vyiza yuko contre kumutakura ndazi y'abakobwa beza nk'uyu mana jendo jewe na benshi bafite oya ariko niyuba jewe mvuka rukuru niza kuri epe ekora ariko nziyo namenye umugenzi mwiza kandi bose yarakoze tubera mu ambassadrice mwiza swat voilà tuko turavuga ku bintu vy'ama nuvuga byo kuresha niki ntumbaza c'est tout ça ariko sinaza ko ari bibi ariko nagira mvuga ati ni vyiza kugira kuba wewe kubera yuko wewe ni waba wewe nkamenya n'amadefo yawe n'amakarita bizonyora no kutaguta ku mwanya voilà wowe donc sinzi yuko nitwaza ngaha kuri plage aza gukomanda par exemple nk'ibintu vy'ama ni sinzi kuntu no bivuga sinibaze yuko no kwipermeta kujana muganzi yuko turagenda twavuganye tunywa cafe ni cafe canke na mara dufise gusa tushaka kwitanda tunywa amazi biroroshe cyane yuko uyo muntu ndazi ari umuntu wa mbere anywa cafe ngo uje umuntu nanka cafe mu buzima Dengwa muhira ariko mu restaurant na shop fat. Ariko aramvugira viyanje nimubwira rwa n'ibindi arariza. Acamumbwira ngo je ndumwana mu giti nuko si ndumwana mu giti ngo uyu mwana mu. Oya gusa reka cappuccino n'umwana wo mu giti. Voilà. Narara hori. Bafata cappuccino c'est ça. Umuntu wese afite ama préférence yiwe n'umuntu yankundishije café surtout ama cappuccino mu restaurant normalement ntihenze nkunda kuzinywera muhira kwa mama arakunda gutahana aga café amayani yiteshe ni oya basa amayani ya café tujya tunuzenya pas en poudre
apana amapudre tutyo tuntu twa cafe basi bakora mu Burundi te nibaza ko ari icayi kafe n'ikawa hariyo ikawa basi ugasashere k'ikawa kandi kera na papa yakunda kudutana mese j'étais pas fan en fait nakora nabinywera muhira ke nabikuremo cyane ahanze umengo sinobinywa kwera reka twemverse ko tuje muri cappuccino voilà mugani muze mwitinye kutraga ngo umwana w'umugiti etu wewe gira self confidence muri wewe peu importe jewe iyo nakunze umuhungu ndishima cyane sishobora kumuvugisha ahubwo ndiyemera ndikote yuko on me drague c'est pas moi qui drague on me drague je suis une meuf bro je suis une meuf on me drague iyo respect muyime basi niyo respect shaka wifuza kumbaza ikibazo ushaka kumbaza wewe iyo washinye umusore birashika ariko ukamushima mama la Pentecote ifuza Pentecote navyo bije gukora iki muri gushima no yazi ko ça n'a rien à voir en tout cas ça n'a rien à voir bon jewe ndi umuntu ari ikintu extra huko okay ikintu nakunze vraiment ndakivugira nubwo ndashaka ko ntuyaberewe okay uraberewe hari ibintu bisanzwe hama ari umuntu gukunda par contre je sinshima umuntu physiquement kuko ari abantu bafite look bon urgavuga ati je bave reka tubirindire sinzingira ico gihe nzoshamenya yuko muga nibaza gusa nibaza ko mwico gihe oya urashaka kwadmira umuntu ukavuga ari courageux agize iki niyo ushaka gupropose ushaka kuzuja kunywa cafe ushaka kuzuja kunywa amazi canke wewe ukunze abafise ama critères nkayahe uvuze gukunda ni ibintu bibiri bitandukanye attirez-moi attention mon cœur battre comme ça abafise turiko tuja muri vie prive mugabo la nibaza bica bingora kugira kuko icambere jewe si ibintu vya apparence vraiment sindabitena nawe uja mu bagenzi banje uretse gusangamo abagufi barebare abirabura abavyibushe cane abonze cane abacumbagira bari amputé abatabona urumva mfise abagenzi nyene bose nukuvuga ndakunda umuntu w'ubuntu nukuvuga nimba ari umuntu w'ubuntu jewe afise umutima ibindi navyo vy'amarelation la ncamba lost ntumbaze mugabo tuje mu rukundo rwa ndakunda umuntu w'ubuntu uribona ko tuzogira mariage canke iyo migambi ntayo fise iyo mise marengo muze kuyifuta nimuyiposte nazaje kuko naje sita ndiko ndabapya nenga sije soit bon je nzogira mariage ushakiye canke nta muhungu aza gutera pressure sinkunda cyane gukora ibintu numva mu mutima ndakunda ikintu nimba office sinkunda gukora ikintu wamwati nimba mvuze ngira nkora ikintu ndagikora n'umutima wanje ndagikunze nukuvuga mfe ko mfise uwo muhamagaro gusa ndagikora atuka rero sinibaze yuko mu gihe agiyemwo pression n'ikintu cyo ndabikora kubera pression atuka nukurinda umuntu ndubaha umutima wanje kurusha ikindi kintu cose. Pour ma part nataka imagine kana cishure avant nayifise ama critères muganda yaheba kuko nasanze nasa abantu benshi cyane uko je tara umujo basket amengo sindakura butabaye muremure aho susha twumva ni metero quoi bamambya ngo ndikagufi mais bon préféré sindi mugufi 1 mètre presque 60 en fait 60 c'était mugufi so donc washaka 1m75 nkuwo tunga 1m65 ouais yori bon gatonya hejuru gato kuri kandi ari mu sportif mais bon nasanze ma pointe cyane atari très attirant kuko katsanga mu mutima si nameze nko je nifuza ko ari ibintu bicontradiza je gusukire kuba muremure ndagukunda ugiye kuba umutima mwiza ndagukunda reka ndakubwira ikintu ufise ubuzima buri stable ndagukunda karakunda Luxe by the way kandi mpava ndabivuga reka simpavure mporomoka ariko kimwe gusa ikintu maze kubona mu buzima ukuntu umuntu ameze cyangwa ivyo umuntu afise sivyo bimugira uwari ahubwo ibintu bimugira uwari nivyo wowe yubatse muri wo kugira ngo bibere ikimaza abandi ariko nabonye nigishijwe n'ubu buzima ico wifuza ku muntu
azoba gifise ariko bijye nawe utifuza nawe azoba bifise hama ico utifuza ku muntu kenshi reka ndaguhe story time iraho nonsi wewe y'umugenzi kandi nasanzwe twese ariko tumeze yarakunzwe n'umuntu genre afise ubuzima buri stable mais atari wewe ntigeze aba attiré ariko uwo yabaye attiré cyane ntiyari afise ijya stabilité financière uriko urumva manque yaciye abura ati t'as le physique t'as la longévité là-bas et tout t'as la beauté mais t'as pas l'argent et tout t'as pas les ressources là il y a life nshaka kumva kuyofra utura si cyagihenda kugira ati aho sheri nshaka utu nongo cyanda turongo cushwanira itu so nivyo shatse kuvuga nta kintu nakimwe uzoshaka ngo ugikronke kiri stable ahubwo wowe irondeye ico kintu ukironkemwo wowe ugihabwe iyo stability uyironka ari wowe wayihaye apana ngo uyikuye ku bahungu surtout kubera ushaka ijya amour paternel kuko iyo wahawe umuvyeyi n'ibintu vyose ushaka ko umushero wazoba nka se wawe uzwirabe abakobwa bose tubashaka iyo barakubana n'abavyeyi ariko ufise umuvyeyi mwiza azarankorera udukrepe voilà je no kumana ndonka umushero ameze nka papa no bameze neza ko papa wanje n'umubire n'umuhappy turakiri byose nkoga ndashaka kumutelefona uri he okay ahubwo ndamuhamagare nani agatelefone kanje kari urafise amayinite ndamuhamagara nuko yacamaza uranyibutse uri mu biketu nuko tumeze turabajama nta birenze ikintu bashaka umuntu afise iyo ouverture avyumva afise iyo ouverture so rero abakobwa bose tuba dukeneye ijya face paternelle kenshi mugihe uba afise umuvyeyi ariko yakoreze neza kandi nabone yabaye akarorero ego kuko iyo umuvyeyi amaze gukora amabi amwamye canke atabaye présent mu buzima n'ubu mwifuza umugabo ameze uko kenshi umwana uba wanka n'abagabo wanashaka so gukunda nabasha ni experience nziza cyane urungukamwo vyinshi kandi tugiye no mu migenzo y'ikirundi hariho gunda ego gukundana kizimera kandi tuba dushaka guteza imbere imiryango duhaba ajya mu mariage bivuye ku ma culture amadot abandi kazi turazi ko turi repite kubego amadot no kugira uratwibona umuntu waruzi uramuyobegwa voilà ukavuga ati ico imvutano ntawitabera kandi twese ngaha turagira mariage ariko mani zo duhezagiza ino 2024 izatubera umugisha banza witonde basi reka basi nivuge no gushaka ikintu nashaka kuvuga kugira abantu bose kubaka ubuzima kugira uzobumbera umugisha umuntu que ce soit côté ya réputation yawe que ce soit côté matériel kurondera ubuzima kubera hari umuntu ashobora kuba nyene atacoye mubwiye akavuga nyene je m'en fous akabaho ubuzima bw'uyu munsi ntiyumvire ejo donc ariko birakwiye uko wiyumvira est-ce que ibintu two ndakora bizohesha agaciro umuryango wanje est-ce que bizohesha agaciro abana banje bizohesha agaciro peut-être umushinga wanje canke umufasoni wanje hambavu y'ivyo ukiyumvira est-ce que ibikorwa ndiko ndakora bimpa amamoya amahera kubera ushobora kutazoronka umugabo afise amahera est-ce que ntimuzoriha inzu est-ce que baba bavuga ko baba bashaka amahera iyo stabilité financière yo muntu atayo bazobura mu isanzwe ubivyimvire nambura umukobwa nambura umuhungu avuga ati est-ce que jewe côté réputation nico nako ndavuga kuraba ko ivyo bintu biguhagateka bizohagateka urugo rwawe bizohagateka abana bawe hama ikindi kuraba côté matériel est-ce que uko uragerageza bifume vyanka basi wagerageje ndiko ndagerageza kuronka uburyo basi buzomfasha basi pampers z'umwana yambwiye ngo ibintu by'isuku ryo mu gisagara ngo byatanguye kugorodoba ngo twe tuvutse ngo amakotex ngo ibintu bino biodegradable ngo byaragwiriye fat karagaciye ariko zo turagira isuku by the way
dusukura igisagara Abarundi kazi turi beza turakundana turakunda keya kandi turakunda udwe keya ivuye ku mafaranga ariko genda mukoresha hamwe misore ndasaba ariko nabigeme mukore kubera ko nibaza ko iyo habaye gufashanya umuntu aheza ngo kuko mugira ucambe nabonye kigira mugira ucambe nabonye naho ariko materialisme iratandukanye Silva aca kurotera ikiganiro mu kanya aca kitubwira kico kintu ko nabambeje je ndibaza yuko mu gihe urugo rutari stable habuze utuntu usaba amahera ya ntaboneke je ndibaza ko umugabo biramafecta psychologiquement akavuga none je niki ariko mu gihe mugerageza gukora atazogira mariage kubera iki yakuravye yumondera amahera azoboneka nibisanzwe ega amahera ari gura tuyakoresha kandi amahera tuzayaronka ariko yo mushinga nayo umukenyezi bakore baswanye reputation yabo bari ko barakora muri mbo baraba jeune bitobahesha agaciro muri malengo reka tubashimire karaka experience keza ariko benshi nimuze mwibaze ngo mwambaye ikabutura ngo nuko mu mukenye kuko cameraman yaje avuga ati nambaye ikabutura imana ndakenye ni hatari ariko nta kenye bamuhemba neza tutashira ntuzenya yambaye ibutura Ego kuko yagenda rero n'abagera tubona bambaye amakabutura bisigura ko nawe muri kazoza zo bagera quelque part azo mu boss ako nimuze mu muronderesha yabaye mu boss murakurikirana amarengo muzuza amarongo natahura kasanga abasheri bari baravanye bakundanya cyeseta iyo fenomene sindayitahura tubashimire rero muze kushishikara gukurikirana amarengo ya marengo mwese bimeze neza cyane bye bye marose experience nini umwana mwiste umuresha gute wo mu Giti mbega bo bakunda ibiki apa ningene mwe mu badraga afiko mwarose busante experience atari nto tuzoza turabadanira muri comment